Nshuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye kaze mu makuru twabateguriye ayo uno munsi tukaza kubabwira yubile y'imyaka 75 iseminari nkuru ya Burasira imaze hamwe n'umwaka urangiye Papa Leo wa 14 amaze ari umusubirizi wa Petero. Iseminari nkuru ya mbere mu Burundi yabayeho yitiriwe umweranda Petero Claver i Burasira izohimbaza yubile y'imyaka 75 kuri Uwimana igenekerezo rya 17 Rusama uno mwaka mu nyubakwa z'iyo seminari nyene. Iyo seminari ikaba yabonye izuba igenekerezo rya 2 Ruhuhuma umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 951. Iherereye muri diocese ya Ngozi mu ntara ya Butanyerera y'ubu. Ikaba itumbereye neza na neza hafi y'uruzi Ruvubu kw'ibarabara ry'igihugu rigira 15 nko ku birometero 60 uva mu gisagara ca Gitega werekeza igisagara ca Ngozi. Seminari nkuru y'Uburasira igitangura ikaba yari ihurikiyemwo abaseminari bo mu Rwanda, muri Kongo hamwe no mu Burundi. Iyo seminari ikaba yari yigishije ibijanye na filozofi hamwe na teologiya, gutanga ubumenyi mu bijanye n'amasabamana, ubushakashatsi hamwe no kuyobora ubutumwa butandukanye. Seminari nkuru ya Burasira ikaba imaze kuramura abasaseredoti benshi, aho twovuga nk'abahavuye baba abepiskopi nka Musenyeri Berardo Rududira, Musenyeri Yohakimu Ruhuna hamwe na Musenyeri Stanislas Kaburungu. Ibirori vyo kwigina yubile y'imyaka 75 bikazobera mu nkuka ya misa izotangura igihe c'isaha 4 zo mu gitondo. Kardinale Louis Antonio Tagle bikaba bimaze kumenyekana ko azoba ari muri ivyo birori. Kardinale Antonio akaba ajejwe igisata co kumenyesha hose inkuru nziza mu bihe vya mbere hamwe n'amadiyoseze mashasha. Akaba yavutse igenekerezo rya 21 mu kwezi kwa gatandatu umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 957 i Manille muri Philippines. Aronka ubusaseredoti igenekerezo rya 27 Ruhuma umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 982. Yagenywe mw'ibanga ry'ubwepiskopi igenekerezo rya 22 ukwezi kw'icumi umwaka wa 2011. Yatirwa muri iryo banga igenekerezo rya 12 Kigarama umwaka wa 2001. Yaronse amabanga y'ubukardinale igenekerezo rya 24 Munyonyo umwaka wa 2012. Diocese nkuru ya Bujumbura ikaba yarasohoye ubutumire bwo kuza gusanganira iyo ntumwa izoza kuwa gatandatu igenekerezo rya 16 Rusamu no mwaka. Musenyeri Anatole Rubenyange icariho c'umwungere mukuru wa Diocese nkuru ya Bujumbura atumirira abasaseredoti, abihebeye Imana hamwe n'abakristu b'abarayike kuza ari benshi gusanganira uwo mushitsi. Ibibanza bibiri nyamukuru akaba ari vyo bazohuriramwo. Ikibanza ca mbere akaba ari ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye, hakaba hazohuriraho amaparuwasi ya Buterere, Maramvya na Gatumba igihe c'isaha 6 zo ku murango. Nayo ku kibanza ca Papa ku cicaro ca Papa mu Burundi kazohurira aho amaparuwasi ya Nyakabiga, Mutima w'Ubwitonzi, Mikaeli Mweranda hamwe na Katedrale Regina Mundi igihe c'isaha 7 z'umutaga. Papa Leo wa 14 yarahimbaje ku munsi w'ejo igenekerezo rya 8 Rusama umwaka wa 2026 umwaka amaze atoreye ibanga ryo kuba umusubirizi wa Petero akarongora Eklezia Katolika yegereye Roma. Mu vyaranze uno mwaka Papa Leo wa 14 arangije akaba yarabandanije ubutumwa Papa Francisco yaragezeko, aho twovuga nka yubile y'umwizero, ingendo muri Turukiya na Libane. Nayo mu vyo Papa Leo wa 14 amaze kurangura ashira ku rutonde hakaba harimo ingendo yagize muri Monaco na Afrika, mu bihugu vya Algeria, Cameroon, Angola na Guinée Equatoriale. Ijambo amahoro yatanguye kuramukanya agitorerwa iryo banga akaba ari ryaguma yerekana nk'uko aherutse kuvyivugira ko atabwoba afise mu gushikiriza inkuru nziza y'amahoro katangwano yosubira kuba. Tuti namwe bagenzi bakunzi ba Action Vibe TV iteka ryawe iteka ryanje iteka ryacu ukwemera kuvyara ubuzima. Ndabakengurukire mwebwe mwese muhakurikiranye ano makuru, akaba yabubatse ntimwibagire gufyonda kuri sabone no kuri jeme hamwe no gusabikanya ano makuru. Olivier Ntwari nabashikirije, tukazosubira mu yandi makuru yo hanyuma. Gira iteka.